usomye mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe mu gice cya 29 ku murongo wa 29 haravuga ngo ibikira amabanga ni ivy'Uhoraho ariko ibimaze guhishurwa ni vyacu. Reka mu yandi majambo, aya majambo dusoma mu ijambo ry'Imana na yacu. Aya majambo nihishurirwa ry'iwacu ariko ibitarahishurwa ni ivy'Imana n'amabanga y'Imana. Haleluya. Hari impamvu zitandukanye zituma Imana idahishurira abantu. Reka mvuga imwe gusa, ni yuko abantu Imana ireka kubahishurira kubera badakuze, badakura, ibona ari abana, ikavuga ngo aya mabanga kuyamuha ari umwana naco vyomufasha. Ivyo bigatuma umuntu ataronka ihishurirwa kandi yategerezwa kurironka rivuye ku Mana, cyane cyane rijanye n'ubuzima bwacu, ibijanye n'akazoza kacu, ibijanye n'iyo ubuzima bwacu buriko buraja. Urakwiye kubimenya, nanje ndakwiye kubimenya kugira ngo ntiwitware uko ugomba, ntugende uko ugomba. Iyo umunyeshure akarorero yiga atahishurirwa ry'ubuzima bwa kazoza afise, ashaka ariga, ashaka kareka, ashaka agasiba canke akagenda. Ariko umwana afise ihishurirwa ry'ubuzima avuga ngo nk'uwo mwana Imana yavuze ko ngo wewe burya uzogera kure, uzoba umuganga. Akarorero uwo mwana ariga akavuga ngo ntegerezwa kwiga cyane kandi shimikire muri ibi bintu vy'amasiyanse kubera ndafise icyo Imana yamvuzeko, akavyitwararika, akavyiga, akarondera kubitahura no kubimenya. Uwo rero yigana umwete. Hariho ubundi aba yarabwiwe icyo azoba hariya imbere, yarabwiwe ati wewe uzoba umukuru kanaka. Acavuga ngo ibyo ari byo byose abakuru bategerezwa kuba barize, hanyuma barize bakamenya ivyo bakora, bakamenya indimi, bakamenya ivyo bakora ivyo ari byo. Aragira umwete wo kwiga ati jewe nzoba umukuru mugabo narize. Haleluya. Ariko iyo atahishurirwa umuntu yigira uko agomba, ntafire, nta kimugera, nta kimuzibira. Iwe ibintu byose biremewe, ari bibi arabikora, ari vyiza arabikora kuko ntahishurirwa afise. Ariko umuntu afise ihishurirwa aririnda mu ntumbero yo kugira ngo azoshike hahandi, azoshike kuri ca kindi Imana yamuvuzeko. Haleluya. Haleluya. Ihishurirwa urarikeneye, nanje ndarikeneye. Yesu ashimwe cyane. Birafise akamaro cyane gose. Byose bitangurira mu ihishurirwa, kandi bihereye mu ihishurirwa bica bituma umenya inzira ukwiye kujana, hanyuma ntusange wazimiye.